Nivyo ko imigenzo n'imico y'abarundi vyigiza inyuma umukenyezi mu bijanye no kurondera iterambere ry'umuryango wiwe. Rimwe na rimwe icitwazo n'ibizira vy'abasokuru, ahandi naho ni ukudatahura neza ko urugo ari babiri bose bakwiye kwitangira ineza y'uruvyaro rwabo n'akazoza kabo. Amase ya kera ntagiho mu rutaro. Nk'uko umwibutsa ubitomora neza, niko n'abakenyezi baviriye hasi rimwe batangura gukora ubuzi butandukanye, harimo urudandazwa ndetse bagakora n'urudandazwa njabukambibi. Naho barondera iterambere rirahinduka ikababera intambamyi mu ngo zabo, kuko bagirizwa kuja mu bintazi, ku rundi ruhande hakaba n'ababashigikira. Akarorero ni Niyonsaba Serenia, umukenyezi wo muri komine n'intara ya Ngozi, yagize urudandazwa umwuga wiwe. Natanguye kudandaza ndi inkumi, ariko nadandaza ibintu bito. Maze kuba ndi umumama nyene nguma ndandaza ibintu bito, niho mu nyuma nuguruka amaso ndavuga ati ndakwiye gutera intambwe, haraba ibiri hirya no hino nkadandaza kugira ngo duteze imbere umuryango. Umushinga ntaye wanje ntiyigeze bitahura na gato, kuko kenshi yacavuga yuko ntabangiye kudandaza canke ntabangiye kurangura, mba ngiye mu busambanyi. Abo tubana canke basaza banje canke umuryango ntibashobora kuvyakira nabi, ko barabona ko ndiko ndateza imbere, ko ndiko ndahiga kazoza y'abana. Kuko iyo uriko urakora uba uriko urahiga kazoza y'abana, kuko twe turiko turasaza, ariko abana bacu hakuru nibo tuca dushira imbere. Niyonsaba Serenia yarabaye umukenyezi w'indyamunyu, arakenyera ziraguma. Umwuga wiwe utanga umwimbu ushimishije, iterambere risasagara mu rugo yasigayemo. Imfura yiwe Irakoze Ange aremeza ubutwari bw'umuvyeyi wiwe. Papa agiye, ubuzima bwarakomeje, mbere bwabaye bwiza gusumba uko twari tubayemo. Papa agenda yagiye dupanze, ariko haheze igihe agiye twaravuye mu bukode tuja mu nzu yacu. Umwe mu bakenyezi basangiye ishirahamwe ACTF, Niragira Jacqueline, ntahakana ko umugabo ari umutwe w'urugo, ariko bose bakwiye kuja ku kivi, kuko iyo umwe abuze uwundi arunganira. Ikibano abantu barakunda kuvuga, abantu b'abamama barondera ku buryo bw'uko baba bafise uburyo uko bifasha, ibyo badashoboye kwifasha barabavuga uko batari, ariko jewe nta ntege byanje. Urugo ari babiri, icambere cyo umugabo yobanza gutahura ko hari igihe ahaba canke ntahabe, kuko nk'ubu umugabo birashoboka ko ashobora gutanga umugore gupfa, hama bakaba bafise nk'abana 5 canke 10, kuko yamubujije kurondera abana bagaja mwibarabara. Mugabo mu gihe umugore aba yaramenyereye kurondera, nubwo badashikira bimwe bari bafise babana, arashobora gutunga abana hama kanabigisha, muri babana naho hakavamwo asubirana wa mwuga wa papa wabo. Na bamwe mu barongoye amashengero mu ntara ya Ngozi baremeza ko abakenyezi badandaza bajabutse imbibe bateye imbere, kandi bateza imbere imiryango yabo n'intara. Ivyo bivugwa n'umwungere w'ishengero ry'abagenzi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, Nisaba Felix. Kubera umukenyezi yagiye kurondera arasahiriza umuryango, ugasanga we nawe umugabo agiye kurondera bakaja kurondera, mugahuriza hamwe, usanga ari ibintu byiza cyane gose kandi biryoshe,
mbere biteza mbere n'urugo imbere cyane. Indongozi zo mu ntara ya Ngozi zirashimishwa n'intambwe abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe bagezeko mu kwiteza imbere no mu guteza imbere intara yabo. Buramatari w'intara ya Ngozi Ntacyosanze Emmanuel amenyesha ko abo bakenyezi ari nkingi y'iterambere mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi muri rusangi urudandaza njabukambibe cyane cyane ku bakenyezi turaruzi kuko hamaze kuba amanama menshi cyane muri kano karere no muri no ntara, kandi turabona yuko mu makomine yose agize intara ya Ngozi uko ari 9 ku manama yagiye araba turabona yuko abakenyezi bavuye hasi kandi bijukiye urudandazwa kuko mu bisanzwe turavuga yuko umukenyezi ateye imbere, umuryango uratera imbere, ikomine gatera imbere, intare gatera imbere, muri rusange n'igihugu cyose. Uyu mutegetsi arongera akamenyesha ko intara ya Ngozi nawe nyene ubwiwe bashigikiye abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe. Cyane cyane ubwa mbere biyemere, hanyuma kandi hageze n'ivyo no gutera n'inzego z'abadandaza bategeza kuja imbere kuko nibo benshi. Kuko mu gihugu kirimo amategeko n'uburenganzira, abakenyezi bavuze bati turatora mugenzi wacu wo mutora, kandi birashoboka naje ndabashigikira muri bimwe bimwe. Cyo gituma rero mukenyezi tutegeza kumushigikira muri vyose. Nk'umaze kubona ibyiza n'ubushobozi bw'umukenyezi ariko arondera umuryango, niyo saba Serenia asaba ko abakenyezi buhabwa umwidegemvyo bagakora bisanzuye, ariko abakenyezi nabo bakareka kuba ingunge. Bore ko umudamu akidegenza kuko mwibi bihe turimwo urugo ni babiri, umutwe umwe ntiwigira inama. Ikintu wabwira ari umudamu abona ati hariya hari ubuzima, umupapa yomuha umwidegemvyo akagenda, gusa tukaca twikuramo vya bindi vyo kunyegeza abagabo. Kuko hari ukuntu abadamu iyo tumaze kubona tuba dufise amafaranga, nyimba dufise miliyoni 10 canke 5, umugabo tukamwereka mu miliyoni 1. Aho oya mwico gihe nta mubano mwiza uhari, kandi nta nakazoza uri kurahigira abana bawe, nta nakazoza uri kurahigira umuryango wawe, kuko ababayemo uguhishanya. Nkuko atawutereka kwitari gisimbo, niko ataworeka gushinga inahe ko urudandazwa njabukambibe rwahinduye ubuzima bw'abakenyezi batari bake ndetse n'imiryango hamwe n'igihugu kubwo kwijukira gutanga amakori n'amatagisi.